Sarisa la famille abakunzi Amasinzo TV nibaze ko meze neza aho muri hose muguwe neza natwe turashima tumeze fresh life aka weekend keza uyu munsi tukaba turi kumwe n'umutimire wacu karibu cyane kuri TV yacu Amasinzo. Murakoze cyane Kubatakuzi urashobora kubidondora. Je nitwa Fernando Wayo alias Mtupoli. Umvise ko yitwa Fernando alias Mtupoli ariko iryo zina rirancangaye riranzazaniye sana Mtupoli. Tegerezwa kugucanga mani kuko riva kure mani. None Mtupoli ugerageza ukatubwira ni izina nahawe n'abakurambere bivanye n'impano yanje nkoresha mu byo nkora. Urumva ko ari izina yahawe n'abakurambere mu byo akoresha mu byo akora. None ukora iki? Uri umuganga bimeze gute? Yes, ndi umuganga kandi yiyemera. N'umuganga yemera, umudokiteri, umuganga w'ikirundi avuza imiti kama. Urumva ko ari umuganga w'ikirundi avuza imiti kama. None Mtupoli, batubare ko umuganga w'imiti y'ikirundi. Nibazani ko binone mbega uvura iki? Bisanzwe je mvura indwara zitandukanye man. Ndavura ibirozi, ibitega, inyatsi, imikoshi, abo bose ubona bagenda bidakunda bashwana mu ngo, abadatera akabariro neza, mu ngo bitagenda neza. Ukuvuga yuko dukora bivanye n'umuntu ikibazo abafise. Ibyo tudashoboye gukora ari indwara zo kwa muganga turamurungika turamusuzuma, hanyuma duze kumusuzuma tukamurungika kwa muganga aza kubona n'abaganga. Ari indwara tuvura tukamuvura ku buryo nawe nyine ashimye. Murumva ko ari umuganga adasanzwe cyane. Diabete oya hariho indwara tutavura. Mu bisanzwe tuvura indwara ziterwa n'imiyaga mibi. Ukuvuga ko mu bisanzwe hariho indwara zitavugwa, ntibavuga ngo sida urayivura, ntibavuga ngo diabete urayivura. Ibintu by'ibirozi, ibirogano, ibitegano, ibintu by'abakera byarabosha abantu. Ntubone ngo mu gihugu hari ubukene, si ubukene. Imico y'igihugu cacu twarayitakaje, twakwirikiye imico atariyo. Twikanga karanga ko hanze, twirukira ivyo hanze, twibagira iyo tuva. Ico gituma bona urashobora kwakira umuntu ugasanga nk'akarorero nkaho wewe urabona kukomeye. Mugabo urashobora gusanga ufise inyatsi ugakora ukadandaza, ufise ibintu by'amafaranga menshi ugakora mugabo gatera uhomba, abantu babona kuri gutera uje imbere. Kubera iki? Hariho inyatsi iva mu muryango, akaronda, hariho inyatsi yo kurogana, imikoshi, hariho n'imikoshi wandura ari uko wabiye umuntu. Nukuvuga yuko iyo ufise umutwe muto urayandura, ivyawe bikagenda buke buke. Benshi je mpora numva barira ngo babuwe, ngo babatumya gatunduzi. No, ibikunda urashobora kuvunja, arashobora kuzana umuntu, arashobora kuza kugushorera afise amafaranga 1000, wowe ukabona ko aguhaye 1010 kubera yanyaca. Inyashiri mu maboko niyo yakira ni yatanga, mu mutwe ibiharuro, mu maboko nta kazi. Rero ibyo byose ni mu bintu dufasha abantu kandi ukavaho ushimye mu minsi mikeyi. Hariho benshi bamaze kunkwirikira nkabakorera ibintu bitandukanye, nibo baza akazi kiwanje kugira umenye ko nkora nuko ntakora, nuko ushika kuri teruka byibonera. Urumva ubu nyene ntushobora gutwerekana gatoyi kugira ngo n'umuntu yarabiki kiganje. Oya mwantunguye man. Mwanteye ntiteguye ahoye, hanyuma mugarutse nkazobarungikira ko inzoka yanje canke ikindi kintu kikabazibira. None nuko ari uwo mupeti nirereye nyine. Kandi ikindi no babwira, hari bitero byinshi mu Rumonge, hari abihenda ngo bariko barapima iwanje. Je napfuye rimwe nzopfa rimwe, kandi naje kwisi kugira ngo nkiza abantu impano nahawe ni benshi batayihawe. Nico gituma upima arapima kwa Mtupoli. Sura yanje ngiyi murambona urapima ndabereke abereka kandi yikorera ni hatari. Nimba mumbona ni jewe nyene, jewe umwana muzi mwareze mu buto bwanje, uwunzi kera ubu byarahindutse. Ubu ntawo n'ukora banyita hindizo mbwamana wa shamba. Ni hatari nta murozi ntinya zogomba be yabukuye Nigeria, niho numva ngo bararoga cyane.
iwanje Imana yo mwijuru yonyene Imana yo mwijuru ibisigaye patushe mozaike ntibapime man mu minsi ho nzobafata miri ndabakwega mube murabunyegeza man cyaye mu bute mwitanganika ubu nta mazi bagitekesha yatanganika urumva ni hatari kabisa n'umuganga akomeye cyane akatyorosha none ndakubwire man aya abantu biyumvira ati ujya mu peti ni kimene nimba ubona ko ari kimene uraza ukora ibyo nkora uraza gukora ibyo nkora canke nabo bantu biyitira ngo nabaganga atari bo barabe neza uri muganga wo muri Nigeria wewe ivyo ni bwiwe afise impano gwe mfise gwanje je mfise ukuntu nkoresha impano yanje kandi nkafita n'ukuntu intwara nivyo nkora nivyo mvuga ibi ndabivuga kuko nzi ukonde none wibaza ari wewe ko woja ngo ivyo kabivuga mana ngo vuga unda kubaze nawe unyishure hanyuma ushire ko kuri YouTube turabiyobera mbeshe kabisa aha nciye mu mitego ntumbone ku ciye mu bigeragezo byinshi kugira nshika niyi kamera kugireze kumureka je winyereka isi ntugiye ngo akagatwe kanje iki kicwa iki acana naco ubwo mbarapima mana nga canke upime ku mwana wanje canke ku mugore ndakwereke ya neza cane naba ahubwo ndiko ndamutegurira akaririmbo kandi mtupoli hari inkuru twumva mu masite pana mu masite mani iyo wumva kwa mtupoli nivyo uko mtupoli akora ivy'Imana ikunda ivy'abantu bakunda sinshwana naranywa inzoga mani zimeze ubugesera ariko ubu kubera nzi ico ndiko ndakora nico mparanira nicatumye ndaziheba n'inzoga wazihevye impano mani iva mwijuru ikagukorokerako kwisi hari ubwoko bubiri hari ubwica n'ubukiza je naje gukiza ibibi ndashira ku ruhande nja mu vyiza urende ko ndabona imbere nunkanga ngufise imiduga ngufise iki kuko mbuza amafaranga mu mufuko mu mutima no mu mutwe ariyo ndayabona kandi mwe muzoyazana nabahamagaye karibu cyane kwa Mtupoli murumva ko ari umuganga yakomeye cyane umuganga novuga adasanzwe Mtupoli watubare ngo warigeze kunywa inzoga je numva inzoga ngo ziraryoshe kandi ngo iyo n'inzoga biragoye kuziha niwe byakugendeye yageza aho mane utaraburogwa vuga ngo noburogwa nobunye inzoga ni nziza kubatazi ingaruka yazo mugabo nimbi kubaza ingaruka n'inzoga nimbi hariho umuntu hariho ibintu bita ivy'abakera urabona ibidukoresha mu kuvura nivyo abarozi bafise bakoresha uriko uratambuka umurozi kiramubwira ati rogurya agaca muroka uwo buramureke natwe ni nkuko tugenda nk'ubu ndi mwibara nkabona ati ujya n'umurozi ujya nawe arakomeye ujya ntiwo muroga uyu wo muroga ujya hari abantu batarugwa none bibaza ngo Imana yaturemye twese yaturemye mu ishusho yayo muga dufise ingufu zitandukanye hariho n'umuntu inzoga wo yisobamwe akayinga kubera ikintu kibi kiba kimurimo mu guheba inzoga rero urandura kijya gikunda inzoga kimuvuyemo inzoga bahebye kimenyiriye abantu benshi batubwira yuko iyo umuntu ahebye inzoga kwanza ngo biragoye guheba inzoga arigeze kuzinywa sinzi ko ari ibyo na makuru numva mu bisanzwe hariho abazinywa kukiryoha n'abandi bazinywa kubera impamvu y'ikiri mu mubiri hari ubuze ubona ngo nkatiriyo ntama ngo kumutsembetsembe intama ntiribwa amana je numva ngo zikura amastress nibyo oya reka amastress mu gatondo uzinduka wiyumvira ngo mbe ashanirigwa he wari ufise iraka 5 usigaranye hari uzinywa kukiryoha hari uzinywa kubera impamvu hari n'uzinywa kubera ibibazo rero utandukanye abantu hari n'ubundi azinywa bivanye n'inkurikizi yiwe naho wogira gute ataheba n'ubundi azinywa ari ikintu kibi kiri mu mutwe kibimutuma katamwira agashwana n'umugore akabona ko abana atarabana agashwana n'abantu ntuzobona ingo zishwana dufate mu rugo umupapa n'umumama bashwana ukiyumvira ngo biva ku bindi wapi haba hari impamvu we imagine wagiye kurondera umukobwa umutangira inkwano ugira mariage ugira dépense y'imiliyoni 5 uramushikanye mutanguye gushwana mu mezi 6 bivuye basokuru na basogokuruza yararongora umugore bakazorinda bapfana kubera ikubu hatabarongora ngo barinde bapfana kandi nabo bashwana byaherera mu cumba
kuko ubizanye mu bana ni ya ngeso uriko urigisha abana, ya mico ya kera akaranga ku Burundi twagize ntitwagatakaje. Ubu haca haza systeme go gusenga we hariho abaza gusenga mu kuri n'abasenga kubw'amafaranga, abasuma basenga bigira ngo nakoze, wowe mugapfa ishikanwa mugapfa ikigira 10 ukashuza kugura urushengero ngo narahezagiwe ngo naragize ukashutangura kuzana ikimene mu bantu oroke nibaza abo bagwaye tubavure, hanyuma baza gutanga ishimwe ku Mana bashikanira Imana ati Imana yankijije. Je numva hano umutima bintu wo kwica. Je numva ngo iyo umuntu asenga kuja ku muganga w'ikirundi gusanga bigoranye, gusanga ari ibyaha. Ni code muri Bibiliya ntiburi ubuvuzi bw'ikirundi ntiburiyo. Muri Bibiliya ntiburiyo. Iyo Bibiliya nibo bayanditse. Ubuvuzi buratandukanye. Bajya n'abasuma nuko bazi ko amaturo bamaze kuja hariya kubera inguvu impano twahawe ni mbenda kubaza. Nta muntu agukoze kuko agusengera ibikurimo byose bikakuvamo. Yego suko yahawe impano y'ukuntu niyo nzira yiwe y'ukuvura. Natwe twahawe impano iri live kugira ngo ukira muntu agirene abone kuri aho kuri. None ndaguha akarorero. Mose Imana yamubaza tufise iki? Mose ati mfise inkoni. Yiterere hasi ayita hasi ihinduka inzoka. Mose agira ubwo bateka nugira ubwo batitora atora inkoni ati twara abo bantu rero genda ugwane na Farao. Ntiyabacinza ari umwe kubera ububasha bw'Imana. None je ndakuvuza inkoni mbanjumuye ko yagiye ku kiyaga kayitambikako, abo yaratwaye bakajabuka baheje kujabuka, abakurikiye bakaca bapfa bishwe na Mose bishwe n'Imana. Siwe yari yamuhaye ububasha. Nukuvuga yuko inkozi z'ikibi zose no kuzirimbura. Kavaho naraje mu ndabe naraje mugene mukuru ubwo bufu bwanyu mutekeranye mugirane nimukora ko n'umwana wanje ndagaswete. Obani hatari kabisa leo. Tupoli. Je vraiment ni cyambere vraiment sino kubesha. Abo bose bariko barakora bitagenda nibangane baje ndabakorera umuti. Umva mutupora. Na wewe kugira kuba wicaye impande yanje canke kuvugana Mungu amekubariki. Imana yaje. Nikumshukuru Mungu. Mtupoli. Naam. Turumba kubisabana mbega usananga. Yewe kaye. Nkwarumye gisirikare. Nigo musenyi wa na mama nayo nyene yarabivuze ati tuvyare nk'umusenyi batanganya. Nigo ufisengana nabanga canke nawe wibuka baranagucanga. Aya ndabaza wewe wotonga ivyo utazi gama. Ya kabisa nabanga. Abana 8. Abana 8 urumva ko yahezagiwe n'Imana. Abakobwa 3 bahungu 5 ugomba wese araza pima unyambe wewe. Na ukora ko kwa ndaki. Noba ntahezagiwe ntahawe inguvu n'Imana. Iyo mwita aho niyo mwiju havuye Imana. Hakurikira umuvyeyi wanje. Ikindi ntarengera n'ubutegetsi. Mugabo je ndo umuntu yitonda mani kuko impano nahawe siyo kwirata siyo kwiyemera kandi ntawe ndiko ndiyemera. Ugomba gupinga arapinga. Ugomba kuza gupima kuri je warapima. Upinga pinge jewesh. Iyo mpano yawe wayimenye kwifisa. Impano urashobora kuvukana impano kayisazana ukazoyimenya mu busaza bwawe. Aho nawe usanga uyifise. Muga kubera igihe kitaragira ngo yuguruke. Impano yanje ni nyene mtupoli. Oya. Je uzi nkora ubuzi bungana. Ndavura. Nyonga imodoka. Ndanyonga imoto. Nukuri mama. Urarima n'umuziki ninje man. Kandi mwitegure kwakira ikintu ca mtupoli. Aragakuru twumva. Mtupoli gasigaro musara rende sana. Oya, sukurenga. Sukurenga. Ndi mu bandi. Jese meze nk'ababane ngurumva nk'ibi nibi wapi. Ni burya uri umustar w'umuziki. Oya, jese ndo umustar je ndo muririmbyi. Umuririmbyi wo umustar. Oya, biratandukanye. Biratandukanye. Hariho bisho. N'umuntu nyene yasanzwe yambara mu gataro umubisho. Jewe rero ndo muririmbye ntari umustar n'umuntu yibona man. Umva we umuziki ntukeneye kuyishiramo cyane. Oya. Ushikemo. None ndawinjiyemo ca ndawurimwo. Urimwo. Mugabo ntumbamwe. Kubera urafise ikiringo cawe, urafise iparti yawe n'ibindi ngenda ndakora. N'umuziki wasanze ari impano zawe. Kibagabo. Ahubwo urazoja ko mu minsi Rizo manizo hariya aya zoishira kuzo wumvire niho uzomenya ko ari impano nuko atari impano. Urafise YouTube? Niyo mfise.
hari ibikorwa byawe hariko ibikorwa byanje by'ubuvuzi gakondo by'ubuvuzi bw'ikirundi mugabo umuziki kubera iri muri studio kubagushaka kubakeneye gukurikirana ibikorwa byawe bo kwandika gute Mtupo Venando wayo Mtupori alias Mtupori bacabona ibikorwa byawe umva mu minsi batware n'umuziki kuzotangura gushira ko si mu minsi imiziki iriho irateguye gusa turacayiha umwanya kuko urumva dufise ibikorwa byinshi yego kabisa turafise rero umwanya wo dufate nko mu ndwiza cyangwa mu ndwiza ibiri bitegura ikintu mugasi mvuga ngo kije guturira abantu kije kwigisha abantu yigisha abantu none ku batari bakumenyereye wodukiza ko na gatoya kugira ngo naho bazoja kuri YouTube banditse Mtupori vyo bazona ko ari ibintu bazoyibona hariho indirimbo agasho gatoya hanyene agasho wasanii marumbano kitu gani si wote bado changa kwenye fani wasanii marumbano kitu gani si wote twapambana kwenye fani ukiona mimi nasepa uwe sinichikwepa kiniletea unjombe na kufyeka mini andateka waje anja mateka ona na naomba upendo wasanii tuelimishe jamii tuache upendeleo unachotaka acha usinibii mstari wewe unasikia ni kitu kikubwa wewe mwenyewe ukubali hari yindi rero naririmbiye abo bigira ngo baraguruka ijoro baroga abantu bacishize ko nana kimwe tubaye show yitwa ntibishoboka mbega iyo nawe waroje kuturimbira yitwa gute marumbano n'agafana kaheze man ababyeyi bava banshwanira ko ndiko ndakora interview ntariko ndihereza biruziye ni hata iyo yindi mbega twari kwitwa ntibishoboka bacishirize ko baricaza bakisaza bakibaza ngo bansaze ntimushoboye muragowe ndakene mu minsi nukuhaturira hazigire ntimushoboye kwambuka ntiyakora Mtupori sanzwe umuntu adasanzwe umuntu ufite impano zitandukanye nukuzinyegeza mane kuko ababaya ni benshi ariko bariko bakorokera ku rutare ntibakora ntibageze kandi je nta muntu nijya ko niyemera ko kuko sha ayo umwana mvyuye nari nsinziye mu ntera mu nyuma muzompamagara nzanzanye inzoka yanze basuhuze bafyetagure ku bwanwa uva Mtupori we namwe nashaka kuza gutembera mutabiteguye oya mwangiriye nabe nariko ndahirira hofi reka shaka mba ndi mu bindi biharuro ndiko ndarabiye abarozi baza bazanana kusundi munsi tuzogutya nyene ko muraza mu ndabe mane kubiri wanje murabe no mu nyuma muze dukore interview nk'iyi ndiko ndavura live manze nkwega abo barozi babuzane banka kugura imiduga bakaza kugura ibimara abantu amasizo murumva ko mu misi turabemereye ko tuzomusanga ahakorera ku biro atwereke ubwo bushakashatsi akoresha turabi byari byo kugira ngo tubandanye nyene natwe tumuteza imbere suko nyene karibu cyane ndabatumiye kabisa gusa urase uri n'impano idasanzwe kwe nanje nayihawe ni wo mwijuru yandemye ari abavuga ngo ibiki nibiki bakazana ibintu by'uborofa nibavuga ukuri nibasigurira abantu kuri abantu bamenye ukuri jewe ntuzombwira uburarenze barantumye ko ndaje n'inkone yanje canke ihembe ryanje ndakuvuye urakize ico cankoze ni nyabaka abura kijije none nkijije hari cankoze abo ba pasteur babahenda mwankangoza kwivuza muri ko muborera mu nzu Mtupori ingwara yo kwa muganga ubuvuzi bw'ikirundi karibu iwanje urumva ingwara yo kwa muganga ni kwa muganga ubuvuzi bw'ikirundi muganga arahari ndi hano ariko Mtupori ari abantu je numva ngo nawe wogira gute nawe ufata intambi gute ngo ntibopfa bagiye ku muganga w'ikirundi nabo nibagenda barihenda cyane nabo rero akabure ni karuzura karacasamye karabakira mugabo wono hanura nimba ubona ko uzobokoze cha gikora ukire hanyuma uze kwihana ku Mana Imana irakubona kuko nico gituma ubutumwa bwiza buhari kandi nico gituma ubona iminsi yose mbenda kubaza kibazo mu rusengero hari umunsi habura n'umuntu numwe yihana kubera iki none aza kwihana iki
ivyaha none ivyo vyaha vyotuma wewe wemera ugapfa bazi kubona ko wowe ukoze icaha ntugikore hanyuma ngo uze kwihana ibindi ukavyihana woba witwaje iki burya icaha ukora n'ibigira nkana kirahari icaha ugikoze uzi ko ari icaha burya hari nta caha na kimwe ukora utazi ko ari icaha nico gituma Imana erega nico gituma ubona hari abakene n'abatunzi iyo dutunga twese na Herema ntiyokoresheje umuntu canke n'uwundi urumva ariko kubera harimo abatunzi n'abakene no mu vyaha nuko kibaho kandi kirazira kwemerera ko Imana uzoyikorera gushika gupfa hanyuma ukasikorose ukaca utangura ivyawe wemeye girako oya ni benshi bama baguye gusaga syaka byuko aho rero niho bihende kuko ntikinishwa Imana n'ikinishwa eka ivyo turazi ko bibaho gusa ikibi nukugwa mwongere kuvyuka ubone waguhenze umaze kugusigarana inkovu ukomeretse hasigara inkovu none yo yikuja kuguta igihe wavuka wari uyifise Mana yavuze ati naye vyavyo tukora tukutuku ugenda vyoza bikongera bikera de mbe uraza umuhero uraza umuhero mu bihumbi 2 bavuga ngo n'umuhero ushikira ubupfuye umva umuherutsa ku muntu iwengo madakuha karorero kuva abakirisa aho bihenda kuva Yesu avuye mu Isaka duga mwijoro abakirisa bagumye basenga ngo aragaruka cyabwe ico nibaza ko Yesu aza Imana iza ku muntu uravyemera kabisa avuze neza abakirisa barafukamye n'amavara munguka oya gukizwa ni vyiza ariko ntaragaruka kuyo mwamukoreye mwabayuda ariko reka tuvyizere ko azogaruka azogaruka nikazoza nkarandevu no gwangwe ejo tuzinduke Bujumbura mana biri mu vyizigiro nico cabujije umukene kwiyahura azogaruka kugira ntibugara amashengero bigumamwo ivyo ndakubwira ndabifitiye ubuhamya urabizi neza je ndabizi kabisa umba ni hataye je ndabizi ndabifitiye ubuhamya kuko hamwe bavuga ngo ntaroza bashabugara amashengero muyagira akabari ariko ngo izogumaho nejo nahijya yejo mba mwe bavuga ngo azoza ngo muri 2028 amashengero bacavuga reka mu bihumbi 2 bavuga ngo yash ngo umuhero uraza bamaze gupfa none umuhero umbwira we ntiwabusha abantu bapfa umaze kugaruka nini nubu barapfa nubu nopfa ubunye umuhero wanje ubusigaye impano yanje izotorana umwana wanje burya urashobora gupfa gusa mu bisanzwe abantu usanga dufite impano zitandukanye ujya mwana wawe usanga afite indi impano atari yewe ufise yabivana agenda bize n'uzonsubirira ndamuze kuko mu nteguro birimwo uriko uramutegura sindamutegura impano arayifise kuko ndabibona mu bikorwa watubare ko ufite impano yo kuririmba impano yo kuvura ni n'uwo mwana wawe afite impano y'umuziki afite impano yo gukiza abantu amazohora gukora kati umeze gute bwana mdogo kandi aragapete nawe uri umutama urazi ibitama bimbonye agasanuka agira ngo ndamuteye ngo waratuvuye twarakize nitwa mutama aho urenganye hose yewe kaye n'utuvi turiko turaza muntu ubona ko urumva ko twari dufise umutumire kandi je sininyegeza abarozi nibaze nimumbona nimupima nimukora ariko rero ubu narabatoratoye ndabaza tubandaye dusozera urabona n'amasaha agiye dusubire mu bikorwa ibyo navuze ko ufite ibikorwa byinshi bitandukanye ndagiye icyo twababwira abakunzi ba Amasinzo TV mubandanye mukurikirana ibiganiro byacu mugira subscribe like na share muzaba mukoze n'amakomantere menshi muzaba mukoze umva ko twari kumwe n'umutumire wacu atavyosha mu kuvura yitwa Mutupoli akajambo kanyuma babwira abakunzi ba Amasinzo TV ebana bakande subscribe na comment na mashare menshi kugira ngo mane abarundi turagoye subscribe nakantu kora ko gusa comment share n'ubuntu gusukora ko kandi nta mane nibaza ko atamadata butwara kuko benshi bari hayi ukwezi sivyo kubikora babona ko boba bahaye ubugara abantu ariko ndababwiye ntimubikore kugira ngo abantu bakire
ntimupfe kandi twandanye twiteza imbere twese neza cyane. N'ubu yazanye ibi byuma ahubwo ndamushimire kuba yaje kunsura akamamaza ibikorwa nkora kugira ngo bije live. Mu minsi murumva yuko kuri page yiwe tuzobona ibikorwa vyiwe by'umuziki. Mwumvise ko ari umusani just nzi umutama mwiko bagira impano nk'iyi, ariko usanze ari umutama arenze cyane kabisa. Mu minsi ibikorwa vyiwe turayibona by'umuziki nabyo. Muwandanye mudukurikirana abakozi ba Amasinzo TV, twikwiza n'aka weekend keza. Murakoze aho muri hose, mwubawe, big up sana.